ndabahaye ikaze nshuti namwe bagenzi ba Radio Peace FM y'ugwaruka. Iyi radio isamirana kuri wezi3 akaburungu Radio Peace FM akaburungu.com amasaha 28 kuri 28 kandi ikibiriraho. Mushobora kuyumva kandi muciye ku mihora yacu yose harimo na YouTube wanditse Radio Peace FM y'ugwaruka. Turi kwigenekerezo rya 27 umwaka wa 2025. Amakuru twabateguriye akaba ahanini ashamikiye kuri zino ngingo zikurikira. Haravuzwe kuva kuri uyu wa gatanu uheze ko amagara y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo atifashe neza aho ubu ari karavurirwa mu gihugu ca Kenya muca mu vyumva. Hatumwe ko inama rukokoma y'abakuru b'ibihugu mu ntumbero yo gutorera inyishu vuba na bwango ikibazo c'umutekano umaze igihe uhungabana muri Kongo. Inama yatumwe ko na Uya Muruto arongoye akarere ka EAC. Mu mpera z'aya makuru tuzakubayagira inkomoko y'ururirimbo Kasongo rumaze iminsi rubica bigacika mu masanamu yo gutwenza abantu akunda gucana ko ku mbuga ngurukana bumenyi. Amakuru twabateguriye saya gusa tubafitiye n'ayandi avugwa mu bindi bisata. Kumana na jewe Jeanne d'Arc igikundiro ngirenda yabashikirize nkabandi ko ndafashwa na Yves Irakoze mu buhinga bw'ivyuma. Twese hamwe tubahaye ikaze. Leta mvyeyi yo ivuga yuko leta mvyeyi ngaho nzosubire kujana ikibuza njo jambo ngaho mu matwi wanje. Leta mvyeyi gute wewe ni nkoko wowe ufise so akwima indya, ufise so akwima byose, ufise so akwima ishuri, wakati ngo ni umuvyeyi. Leta mvyeyi ukumbure nuko utavuga rumwe n'ubutegetsi ariko hari abanyagihugu wowe sinzi kuvuga ugwa arigo mwana agenda kubwira gajo filibe sinzi kuvuga ugwa arigo ibyo ndavuga nugushikuza kubera ko hari abanyagihugu bayitare samvye leta nkozi abona bariko barafashanya nayo nabikoresha ngo bayishigikire. Imyaka 12 irarumanye isoko nkuru ya Bujumbura ituriwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD nkuko vyashikirijwe n'abakoze amatohoza kwiturirwa ry'iyo soko. Ishira hamwe gishinze kugwanya abagigiturire n'abasesagura amatungo ya leta Oricom rivuga ko ugusha kw'iyo soko nkuru ya Bujumbura bitigeze bisigira icirwa kiboneka indongozi z'igihugu. Gabriel Rusiri arongoye Oricom akabivuga ahanini afatira kuri iyi myaka 12 irangiye isoko iyiye hariko hakaba atakirakogwa gushika n'ubu. Muri Oricom bakavuga ko atari soko ya Bujumbura yaturiwe gusa. Aha Rusiri yibutsa ko inyuma y'iyo soko hahiye n'ayandi masoko mu gihugu. Agasaba leta ko yobwira abanyagihugu ikiriko kirakogwa kubijanye n'isoko nkuru ya Bujumbura. Asaba kandi ko abahoze bafise ibibanza muri iyo soko ibidandazwa vyabo vyahiriye muri iyo soko bogira uruhara rudasanzwe mu bikorwa vyo gusubiramwo iyo soko bakana mu bambere boronswa ibibanza mu gihe bizoba biriko biratangwa. Ni mu gihe leta y'u Burundi mu guhuma amaso abarundi baheruka kubwira makungu n'abanyagihugu ko isoko igiye gusanurwa kandi vuba bikozwe n'abarundi bubwabo.
umutekano bitarenze amasaha 48 hagiye gutumwako inama y'abakuru b'ibihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko kugira ngo bige ku kibazo c'umutekano ubandanya utosekara bidasanzwe mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Vyatangajwe na William Ruto, umukuru w'igihugu ca Kenya asanzwe hari nawe aramutswa uwo muryango. Ruto yamenyesheje kandi ko yavuganye na President Paul Kagame na Felix Tshisekedi kuri ico kibazo. Tubamenyeshe ko umugwi witwaje ibigwanisho M23 watangaje ko wamaze kwigarurira igisagara ca Goma. Ni mu gihe itangazo rya M23 ryasohotse kuri uyu wa 26 uyu mwaka ryavuga ko basaba abantu bose bo mu gisagara ca Goma gutekana, aho bemeza ko kubohoza igisagara ca Goma vyaheze kandi ari uwo muhari nyene ugicunze. Mu ntara ya Cibitoke umutama w'imyaka 60 yarishwe bunyamaswa muri komine Mabayi. Iryo bara ryabaye mu ijoro ryo kuva ku igenekerezo rya 24 gushika ku igenekerezo rya 25 muri komine Mabayi, iri n'intara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi nkuko vyatohojwe na SOS Media. Inkuru ndende na Claudine Ndayishimiye. Uwo mutama yagandaguwe azwi ku izina rya Berikemasi Sinzobakwira w'imyaka 64 akaba n'umuvyeyi w'abana 10 yicishije bunyamaswa n'imihoro n'umugwi w'abantu bambaye ibipfukisho bibayoberanya mu maso bitwaje ibigwanisho bito bito. Ubwo bwicanyi bwabereye mu gacimbiri Kanya Rusebeyi ku mutumba wa Muhungu. Kubw'intahe zabo mu muryango n'abanyagihugu ico gitero cabaye ku isaha 5 z'ijoro, abo bicanyi biteye mu nzu y'uwo muntu imbere y'uko bakora ico caha. Ikiziga ca Berikemasi Sinzobakwira giciye umutwe cabonetse bukeye mu gatondo. Bivuga ko bamuteye ubwoba ko bazomwica mu misi imbere y'igitero yagirizwa uburozi. Ariko rero ayandi makuru yerekana ko ubwo bubisha bushobora kuba bufitaniye ubushuti n'amatati y'amatongo, ikibazo cama kigaruka muri ako karere. Berikemasi Sinzobakwira ntiyari umuvyeyi w'umuryango munini gusa, ariko yari sekuru w'abuzukuru benshi. Umuryango wuwo wishwe urasaba inzego zibijeje gukora itohoza ryimbitse kugira ngo ababikoze bashikirize ubutungane. Abo umuryango w'uwishwe hamwe n'abanyagihugu bo muri ako karere basaba kandi ko hafatwa ingingo mu ntumbero yo gutuza ubwo bubisha muri kazoza. Kubera ko abanyagihugu bari mu gashavu, umusitanteri wa komine Mabayi Jeanne Izomporera abasaba kutihanira. Aremeza ko amatohoza asanzwe ariko arakogwa yatumye hafatwa abantu bane bakekaho ivyaha, aribo Nikodemu Nzoyisaba, Sivenzo Habonimana, Isaac Ngendakumana na Patrice Sibomana. Nkuko bivugwa na bamwe mu bajejwe umutekano, ku mpuzu zabo bafashwe hari ibimenyetso vy'amaraso. Ubwo bwicanyi bubi urerekana ko ari ntegwa gutsimbataza ubutungane mu kibano mu ntumbero yo gutuza amabi aturuka ku kwikekana canke ku matati. Mu gihe amatohoza kibandanya, indongozi zisaba kugira ico zikoze vyihuta ibara ritaragwa. Claudine Ndayishimiye urakenuye. Haracibonekeza abantu bafunzwe barahejeje umunyororo bafise uburenganzira bwo kuburana bidegemvya, bafunzwe amadosiye yabo yaratakaye, abafunzwe barenza imyaka 70, abafungiwe ivyaha bito bito hatibagiwe n'abarangije icakane c'umunyororo. Vyashikirijwe na Gratien Nibigira arongoye ishirahamwe Restoration Burundi Restobu hari kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 24/0 umwaka w'2025 mu gihe ishirahamwe Restobu ryari ryatunganije ishigwa co guhanahana ivyiyumviro uko abanyororo n'amabohero vyifashe muri kino gihe mu Burundi. Ku kibazo c'uko hacibonekeza ibitigiri vyinshi mu mabohero atandukanye, umushingamateka Justine Ntahombaye yamenyesheje ko akenshi biva ku banyororo babura amahadabu baba baraciwe bagaca bashirirwako umunyororo w'agatsindikiro. Asaba ishirwaho ry'ikigega coza kirafasha ababura amahadabu baba baraciwe kugira abafunzwe bagabanuke. Nayo Ernest Nduwimana icariho c'umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika y'u Burundi yamenyesheje ko igituma hari abanyororo benshi batarekugwa biva kubaba barakorewe ivyaha, ico bise les victimes, bashira igitutu ku butungane.
Amagara y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yo batifashe neza nkuko bimaze imisi bicana ko ku mbuga ngurukana bumenyi. Ni inkuru yatanguye kuvugwa cane kuva ku munsi wa gatanu w'indwi twaraye dusozereye imenyesha ko yajanywe kuvurirwa mu gihugu ca Kenya amerewe nabi cane. Inkuru ya Audace Kaburo. Imisi 3 irarumanye uwo mwubahwa akitswe n'amagara. Inkuru yuko Reverien Ndikuriyo aramutswa mu mugambwe CNDD-FDD akitswe n'amagara yatanguye kunugwanugwa kuva ku munsi wa kane bari mu gikorane catunganijwe n'uwo mugambwe, aho byavugwa ko yafashwe n'indwara itaramenyekana agaca amanukanwa i Bujumbura ikitaraganya. Umunsi wakurikiyeho amakuru menshi atandukanye yemeza ko yamaze kurizwa indege ajanwa kuvurirwa mu Burusiya, mu gihe ayandi makuru yamenyesha ko yoba atajanywe ku mugabane wa Aziya ahubwo ari kuvurirwa mu gihugu ca Kenya, mbere ko yoba yamaze gushengera. Ku munsi wa gatandatu niho haboneka amakuru atomora neza ko Reverien Ndikuriyo agitera akuka kandi arwariye mu gihugu ca Kenya, ariko amagara yiwe ageze aho umwasi ashaka. Ni mu gihe ku munsi w'ejo w'Imana hahise hiriwe havugwa ko uwo munyamabanga mukuru arongoye umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi ko ashobora kuba yaramaze kwitaba Imana, ahubwo ko bari ukubihisha bivanye nuko hikekwa ko ashobora kuba yararozwe nkuko bagenzi we babikoze ku munsi President Petero Nkurunziza cyo kimwe no ku bandi bayoboke b'uwo mugambwe. Naho biruko uwo bari bamaze imisi banyinyurana ariwe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu gikorane cariko kibera Ingozi, ari naco Reverien Ndikuriyo atashoboye kubanamwo n'abandi bagumyabanga. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu kababaro kenshi yamenyesheje ko uburwayi bwa Ndikuriyo ari satani iriko irabagerageza, agira ko asaba baraho kumusengera. Mu gihe ku rundi ruhande abandi bibaza ko ibyo President Evariste Ndayishimiye ariko arakora bisa no kwiririsha amarira y'ingona, bivanye nuko hari hamaze imisi havugwa ko hagati yabo bategetsi babiri batariko barabana ryiza. Reverien Ndikuriyo ikiringo cyo kurongora uwo mugambwe yatanguye mu mwaka wa 2021 cari caheze, ariko akanka kuva ku ntebe y'ubwo burongozi kugira abariwe azitoza mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2027. Reverien Ndikuriyo akaba kandi yigira ntakogwa ko asa n'uwerekana ko atumva neza imigabo n'imigambi ya President Evariste Ndayishimiye. Abakurikiranira hafi politike y'u Burundi bakabona ko hagati yabo barongozi babiri uwotanga uwundi ashobora kumukura mu nzira, nkuko muri uwo mugambwe CNDD-FDD basa n'ababigize ingendo bavuga ko ari ugukura intambamyi. Bikavugwa ko Reverien Ndikuriyo ashobora kuba yaherewe uburozi mu gihugu ca Tanzania iyo yaramaze imisi mu butumwa bw'akazi. Tubibutse ko uwo yahoze ari umugwanyi w'umugambwe CNDD-FDD azwi cyane mu kwica abatavuga rumwe n'umugambwe CNDD-FDD, uwibukwa cyane akaba ari uwitwa Kaburimbo mu ntara ya Makamba, aho yagandaguwe bunyamaswa nyuma yaho Reverien Ndikuriyo yaramaze imisi yemeye gutanga amafaranga angana miliyoni 5 nk'agahembo kuzozana umutwe wa Kaburimbo canke ari muzima. Nawe Audace Kaburo ndagushimire. Mu Burundi hagiye gutunganywa igitabo c'ibikorwa n'ukungene ikiza c'ibihara bituruka ku nkende bita Mpox mu kinofunofu cobandanya kigwanywa mu Burundi mu mezi 3 ari imbere. Ico kikaba ari kimwe mu vyashitswe ko mu nama iri kwirahuza leta y'u Burundi biciye mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu, abayifasha, amashira hamwe atandukanye hamwe n'abajeje intwaro. Iyo nama mu vyiriko irabira hamwe harimwo n'ukungene ico kiza cagwanijwe mu Burundi muri ano mezi 6 aheze. Ikaba yatanguye Igitega kuwa 20 bikaba bitegekanijwe ko izorangira kuwa 2026 umwaka turimwo. Mwomenya ko ikiza Mpox catanguye mu Burundi kuwa 2025 mukakaro umwaka wa 2024. Muri no misi bikavugwa ko ibiharuro vy'abayandura bibandanya biduga na cane mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura.
nayo nk'uko twabibemereye mu gusozera aya makuru tugaruka ku myidagaduro aho hari akaririmbo kariko karabica bigacika hirya no hino ku isi cane cane mu bijanye no gutwenza abantu na karirimbo kitwa Kasongo karirimbwe n'umugwi witwa Super Mazembe wakunzwe cane mu karere ka Afrika y'ubuseruko mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 977 ariko ubu iyo ndirimbo ikaba yasubiye kwamamara ku isi yose mu bijanye no gutwenza abantu niyihe mvo hamwe n'imvano yuko gusubira kwamamara turavyiganirwa na Krista Ela Mahoro. Kasongo yeye mumbali nanga Kasongo mbona wewe songa libala uho yeye Kasongo mbona wewe mumbali nanga Kasongo yeye nimba by'ukuri ukunda gukurikirana imbuga ngurukanabumenyi cyose bikunze umaze kumva akaririmbo Kasongo kenshi bakurikiza utuntu two gutwenza mu masanamu ya video bakunda guca ku mbuga hwaniro. Amamoko y'indirimbo Kasongo yaririmbwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 977 igira n'amahirwe irakundwa muri ico gihe. Iyi ndirimbo yaririmbwe n'umugwi Super Mazembe wo mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro ya Demokarasi ya Kongo. Ikaba ari indirimbo yavuga inkuru y'umugore w'intabwa ariko ahamagara umugabo we kugaruka mu rugo ni nyuma yo kubura irengero ryiwe akagenda amazima yongo asigiye imbanyo umupfasoni bari bubakanye. Iyi ndirimbo yaramenyekanye cyane mu bihugu nka Tanzania, Uganda, u Rwanda n'u Burundi, aho mbere uwo mugwi wayiririmbye yahavuye wifatira mu bijanye n'imyambaro abakiri bato b'ico gihe bakomoka muri ivyo bihugu twadondaguye. Ni mu gihe abo baririmbyi bakunda kwambara impuzu zitwa pacanka na furunku zari ziharawe ico gihe. Hafi nyuma y'igice c'ikinyejana iyi ndirimbo isohotse ikanibagirwa biragezweho mu tuntu twinshi duca ku mbuga ngurukanabumenyi. Nayo ibijanye no iyi ndirimbo yagarutse biratangaje kuko atanumwe yigeze abishiramo ingufu canke ngo apange uko bizogenda. Byatanguye uzwi nka Pasiteri Aloysius Bugingo wo mu gihugu c'Ubuganda. Uwo mukozi w'Imana akaba asanzwe ari uwikorera utwiwe muri ico gihugu, niwe yatumye igaruka nawe akaba yabikoze atabizi araheza atuma iyi ndirimbo igaruka guhera mu mwaka w'ibihumbi 2024. Ni mu gihe mu nyigisho ziwe Pasiteri Aloysius Bugingo yasiguye uko se yahora basaba akaradiyo yavuye gupagasa ahantu hagacamwe akaririmbo Kasongo nkuko kari gaharawe niko kukaririmbira abakristo ababwira uko se wiwe yakunda kukaririmba, maze nawe araheza arakaririmba abakristo baranabikunda cyane kuko kari kajanye n'ivyo yariko arabigisha. Pastor Aloysius Bugingo yaciye aririmba asubiramwe nkuko umuvyeyi wiwe yabikora hagati mu nyigisho ziwe. Kasongo yeye mumbali nanga Kasongo mbona wewe songa libala uho yeye Kasongo mbona wewe mubali nangaye. Kubera ko bariko baramwumviriza babikunze baciye basokorora amatelefone yabo bamufata amasanamu ya video, ibyahavuye bisanzara hose bituma iyi ndirimbo Kasongo isubira kuja ku gihe. Ubu indirimbo Kasongo ica kenshi ku munsi ku mbuga ngurukanabumenyi iherekeje udusanamu twa video two gutwenza abantu. Kasongo yeye mumbali nanga Kasongo mbona wewe songa libala uho yeye Kasongo mbona wewe mubali nangaye. Kasongo yeye Krista Ela Mahoro ndagushimire naha dusozereye amakuru twari twabateguriye. Mwakoze mwese mwayakurikiranye, nshimire uruganda rwacu rwayatorokanije, ntibagiye Yves yakoze yariko aramfasha mu buhinga bw'ivyuma, nayo jewe Jeanne d'Arc Gikundiro nariko ndayabashikiriza. Mu nkundire duhana isango ku munsi w'ejo na gahwana.